Abaguzi b'amakaye ntibariko baraboneka ku rugero rushimishije nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu badandaza b'amakaye bakavuga ko n'igiciro ciyongereye cane ugereranije no mu mwaka uheze. Ibiciro vy'uwu mwaka vyovyo umuntu yobanza kuvuga ko biri hejuru cane ugereranije n'umwaka uheze, kubera umuntu afatiye kw'ikaye imwe canke ku maduzeni hose amakaye ari kw'ibe yo hejuru kuno mwaka ugereranije n'uwuheze. Kubera nko ku buheze ikaye ya sanfe twayitanga ku 1700, ariko ubu tuyitanga kuri 2200. Iya 60 nayo twayitanga ku 1400, ariko ubu tuyitanga ku 1800. Iya 48 feye nayo mu mwaka uheze yari ku cabiri, ariko ubu tuyitanga ku 1400. Uravye rero uko ikaye zigurwa uno mwaka vraiment ziri kw'ibe yo hejuru ugereranije n'umwaka uheze. Muga twebwe ikintu tubona kica kitugarukako nk'intambamyi nuko abaguzi batariko baraza kudushorera nk'uko vyahora, kuko ubu baraza bakabaza bakavuga uti zirazimvye cane bakagenda. Ubu ntituriko turadandaza cane kweri, kandi natwe ntako turi bugire. Hariho igiciro cavuye muri Pakobu dutegerezwa gukorerako, mugabo nabo baca bashinga n'igiciro twebwe turangurako. Ico giciro bashinze twe turangurako mugabo sico. Bumva bashinze igiciro c'umuntu aja muri Pakobu kurangurayo, muga natwe ntitwemerewe kujayo. Nk'ubu muri Pakobu yo kubashikayo ni 235, ariko twebwe aho turangurira kubaba bagiye kurangurirayo turangura kuri 265. Rero umva tuciye dukorera ku giciro co kudandaza kuri imwe twisonze igiciro Pakobu yasohoye, twe twosanga turiko turahomba. Ariko iziva hanze iya Pakobu mu bisanzwe niyo iri ku giciro cyo hejuru. Nk'iyi karato tuyirangura 260, hari indi karato turangura 220, 240, ziva hanze. Cyumva ko ikaye za Pakobu ziri ku giciro cyo hejuru. Kandi ikaye ya Pakobu mu bisanzwe hari ikaye nyinshi za sanfe 60 ntazuronka, 48, 36, 24 Pakobu ntazifise mu bisanzwe. Abakiriya muri minsi ntibaraza ku bwinshi, n'abariko bagura bidoga bavuga ko ibintu byose vyazimvye. Hari abitwaza ko n'amahera atayahari, bagenda mu mabanki ntibayaronka ayo bipfuza. Mu bisanzwe haza umwe nahone bagura bidoga baguma bavuga ati ngabaniriza, baca usanga ntivyoroshe. Babandanya basaba ko bugabanirizwa n'igiciro co kurangura. Ubwo ico twasaba nuko mwogenda mukatuvugira nko muri Pakobu, natwe abadandaza bato tukemererwa kuja kurangurayo. Ushaka nka karto zitanu basi natwe bakatwemera ko twoja kuzitorayo. Yego gutyo tukabona gukorera kuri ico giciro baduhaye. Ivyo biruko mu gihe hasigaye imisi mike umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 ugatangura.